Mwaramutse bene wacu dusangiye ugupfa no kuramuka ndakwibutse Kirundi. Ku bijyanye n'Uburundi hari ikintu nashaka kuvuga ku bintu bijyanye na diaspora. Ni ibintu ukunze kumva cyane abantu bari kuvuga ngo diaspora rimwe bikanateranya n'abantu. Kuri jewe rero mvuze diaspora kenshi na kenshi novuga ko ari umuntu wese ari hanze y'u Burundi, kenshi na kenshi bakoresha nk'umuntu ari hanze ya Afrika canke y'ibindi bihugu. Nazo ko diaspora cyo cyavuye mu Bayahudi, muri Bibiliya bita ngo dispersion, donc bavuye muri Israel bagagenda mu bihugu bitandukanye. Navyo nzi nta Bibiliya ndumusikora muri Bibiliya, ariko muze kuri diaspora y'Abarundi hari ikintu nashaka kuvuga kuri bijya ku kuntu hari abantu bibaza ko uvuze diaspora uvuze groupe homogene, twagomba kubona ibintu kumwe, tukiyumvira kumwe, tugashima imigambi yacu hamwe, tukagira amanama kumwe. Nashaka kuvuga quelques réalités zishikangira ngo indwi canke zinarenga wokoresha en fait kugira ngo utahure uko bimeze kandi ntibimene umutwe cyane, kubera izo réalité ari zimwe ziri insurmontable. Il n'y a rien à faire, ntacyo bikorako. Réalité ya mbere novuga ko ari réalité politique. Réalité politique gutse nuko mu Burundi nko tubizi cyo kimwe washaka no bindi guhita bike, hariho imigambwe itandukanye, harimo ama ideology atandukanye, ku buryo utovuga ngo abantu bose bazoshobora kumva ibintu kumwe. Kandi iyo bagiye hanze nabo nyene benshi bagenda batwaye izo réalité. Harabagiye nk'akarorero kandi vyamekona kera i Burundi, umuntu agiye hanze ubien yabaye habi nko mu ngwibiri, harimo umuntu yabaranguswe na gouvernement nk'akarorero n'umuntu yagiye ahunze ubutegetsi buhari. Uri umuntu yaranguswe n'ubutegetsi agiye nko kwiga kuri bourse canke agiye muri diplomacy, nta kuntu boshika hanze kubera ashitse hanze n'undi yagiye ahunze ngo bace banywana bace bumvikana. Ntivyoroshe, birashoboka mugabo ntivyoroshe. Urumva iyo ni réalité dufise tuzi n'ubu turiko turavuga. Hamwe abantu bariko baraca mu gihuru bahunga Burundi canke babuhunze ejo canke ejo haheze, n'abandi bagiye ko basohoka batwaye ama passeport yabo bagiye ku ma bourse d'études, bagiye ku ma mission diplomatique n'ibindi. Birashoboka bakumvikana, c'est très normal, ariko hariho iyo réalité yuko bari muri réalité zibiri zitandukanye. Umwe agiye ndaruko igihugu cyamufashije, n'undi agiye ku gihugu cyamuhomoye. Ivyo ni réalité tugomba kwemeza ko nuko bimeze. Mwumvikanye sava, mugabo batumvikanye il faut comprendre no kubitahura. Ivyo rero bino mu bihugu vyose niko nakuvuga, ibihugu vyinshi bikiri muri zi politike z'amacakubiri canke politike zigabuye ziri oppose. Mbe nashaka ni Buraya ndaja kubishika ko harimo left and right, les conservateurs n'abandi bo muri les gauchistes ntibumvikana cyane. Iyo rero turegendana ntishobora kuzimangana ngo kurera twese diaspora. Réalité ya kabiri ni réalité ethnique. Ndazi ko Abarundi dukunda kugira ibintu by'ubujyajya ngo n'abahutu n'abatutsi twe turi bamwe, ngo dupfinda dupfa biki dupfa biriya. Ivyo biraye turabipfa, ariko ni vy'amoko ntawo bideha. Ushoboye kuba bitakurimwo kudos, ni sawa, ni vyiza, mugabo harimo abandi birimo. Ugenda kuri Twitter wumve wumva ngo abahutu tuzogira ukunukunuka, abandi abatutsi tuzogira ukunukunuka. Ni réalité ihari, ni réalité nziza? Of course not. Mais rien à faire, nuko bari nishobora kubahindura. Kandi nko kuri Twitter usanga abantu bariko baribarikaniza, bariko bariradikaliza. Nuko bimeze, ugomba kwiyemera ko réalité imeze. Uvyo kuvuga ngo ugumu ideologue ngo il faut que diaspora tonique ibintu kumwe ko twumvikana, iyo réalité nous faisons face à cela et il faut le reconnaître et comprendre. Yageze amoko mu wundi tugira ubwoba cyane kubera bitoroshe. Mu bindi bihugu n'ibisanzwe, uri nko muri South Africa kuvuga ngo ndi umuzuru cyangwa ndi umusutu nta si ibintu birebire cyane. Réalité ya gatatu novuga une réalité socio-économique. Uti kuki uri ni Burundi, umuntu w'Ubujumbura n'umuntu w'Icendajuru ni gake bohurira muri association imwe.
umuntu wo mu Buyenzi n'umuntu wo kumutanga canke sepa mu Ikiriri usanga hari ibintu byinshi badahuriza ko kubera au niveau non pas culturel que ya socio culturel économie badahuje kuvuga ngo nyamba ngo bisiga bigira gute n'ivyo vyotera hamwe je no sais pas donc iyo leta no hanze ishobora kuhaba nkuko nabivuze nimba wo wagiye nk'impuzi nk'akarorero ukagenda sepa wari umurimyi hari ya ruguru hanyuma ubundi nawe akaba agiye kwiga PhD canke doctora yiwe hariho ibintu vyinshi usanga mudashobora guhuza ngo muganire kubera muri realite zitandukanye mufise niveau zo kwimvira zitandukanye musanga mufise imyitwarariko itandukanye kuko nimba uyu ariko yitwararika kwandika igitabo ciwe nawe ukaba uri kuwitwararika yo no sepa kuja gukora muri factory usanga muhuye ku gacupa murabura ibintu muganira kuko mwese mufise preoccupation zitandukanye ivyo rero zo realite turazigendana très normal encore une fois nta muntu ndiko ndableminga ngo we kuri gukora PhD nguri yemera cyangwa we nguri umunyagihugu ntuzi kusoma izo ni realite ziri normale tugomba gutahura je nico ndiko ndavuga gusa umenye ko irate ihari udashobora kuyumva kaminga once again ndamaze kubona ama association harimo abantu bize n'abatize harimo abakire n'abakene mugabo a realite izo realite ugendana nazo c'est souvent unavoidable inévitable. Bo hariho realite ya kane ndaja kuvuga resume mu nyuma peut-être novuga ko ari realite idéologique encore une fois mu bihugu tuje mu bihugu byo mu by'Iburayi bifise novuga deux polarités politiques harimwo left mu Congereza les gauchistes n'aba conservateurs the right sinzi ko bavuga droitiste nabo mu iburyo rero nka wewe uri nk'umurundi uri muri ico gihugu ntacyo buza ko uba agoshe ou à droite selo uko wewe ubona ivyo gufasha canke uko ideologie yawe ihagaze pour la plupart des cas abantu benshi b'abanyamahanga abuvuga ngo people of color muri mu banyamerika kenshi pas toujours kenshi baje muri gauche mugabo nta kibuza ko habusha kuba umwe babiri bashima kuja kuri droite kubera impamvu cankiriya bishobora kuba ari culturel par exemple bakavuga ati culture abagauchiste bari gupromotinga sindayemera excuse ndi kunywa iki kintu kirimo gaze nyinshi sawa izo realite donc zishobora kuhaba zikatuma nazo nyene rimwe mudashobora guhuza ku bintu bitari bike cyane ko mudahurira mu nama zimwe kubera mo yagiye mu nama y'abagauche indi y'abadroite ibintu nk'ivyo. Realite gatanu novuga realite historique ngiye d'une manière générale nabo bazungu bari muri Canada Amerika Australia na New Zealand bihugu bine cyane nabo ni nyambukira banashaka naba émigré baje ngaha c'est pas au 16e 17e 18e siècle whatever siècle. Bon mugabo au fil du temps igihugu bakize icabo ntabwo bakimva ngo je ndi umwongereza je ndi mu Germany abajyazo ngo muri South Africa bajya bava muri za ndibaza za Netherlands Holland Pays-Bas Huguenot ariko ndibaza no mu France hari umuntu witaka kaso novuga ngo bava mu ba Huguenot mu France dans tous les cas nta numwe agifitaniye connexion wanashaka na Hollande n'urimi bavuga ntabwo ari nécessairement urimo go muri Hollande kidaci so donc autant au fil du temps amalien i cordon ombilical ituriya n'igihugu iratera ikatika meme mu bihugu novuga bihagaze neza dima tabazo bifise nka Hollande nka Karoro canke England versus aba banyamerika bajyantu bari muri Amerika bagiye bava mu za England za Ireland za Scotland n'ibindi za Italy n'ahandi henshi si justement mu Bongereza nka bajya ba Pelosi bajya ba Como bintu ko bafite amazina y'Igitaliyano. So donc au fil du temps the second generation ya kane ya gatanu hagira igihe itakaza connection n'igihugu yavuyemo igafata connection y'igihugu bimukiyemo très normal bwiye mu bihugu byose ushobora nk'abahindi urana nko muri ejo bundi muri England ko bafite umuhindi w'umu premier ministre ariko yitwa umu UK mu British
izo rero nuko nazo kuzitahura petit à petit dutakaza iyo connexion surtout nk'abana b'iwacu batabavukiye hariya. Sixième réalité, novuga ico no kwita la réalité philosophique. Nkunze kuvuga iri ryungane phrase saying y'aba romane y'aba latini romane same thing y'aba latini ngo ubi bene ibi patria kisho kwa kivugwa ukundi kuntu mugabo mengano ko nacyumvise kisikura ngo ahantu uri uguwe neza nico gihugu cawe. Hari abantu bashaka kufite iyo filosofi kavuga ati boje ko nishike muri rwo nico kimfashe neza aha niho hiwanje notama abantu babagiye bahunga igihugu ngo nk'akaroro ujya mu physicien azwi cyane Albert Einstein ujya aparama n'umujuif mugabo bo abajishike nta gihugu bari bafise donc n'umugerman mugabo kubera muri Germany babaye persécuté mu Budagi babaye persécuté mu gihe ca Hitler ca Holocaust yahungiye muri Amerika acara nikura ko nationalité y'Ubugermani. Donc aho muri Amerika ari haguwe neza yaciye aba umunyamerika. Bon so wenyine n'abantu benshi nko navuze nabo bambe nahatanguriye ko bagiye muri Amerika bagwa neza bacabitwa Americans. Nicoza ko no mwirabure Barack Obama ukiye kuraba mu makete yo muri Afrika turi patriarch uvuga ko ari mu Kenya kwera sari mu Kenya but he's an American for all intended purposes. Ivyo rero bishobora gushika n'ukundi muntu n'ushitse no munsi akabati je hano nguwe neza je nzoraba ibinyereke ivyekere kino gihugu ivyahari inyuma nabihaye umugongo. Ivyo nuko bitahura niyo filosofi yiwe niyo navuze ntikizatinira ate filosofi ko mashaka kuba afite yiwe ivyo nuko bitahura nashaka kumuhatira mu kintu ati mva mu mutima wiwe. Nk'akaroro yakari karahubwo hariho n'undi mwana umwigeme nabonye muri mu Rwanda yisabiye nationalité y'u Rwanda ngo nibere Rwanda nibere mu banyu. You can't. Then nothing you can do. Yumva ko ashima ko mu Rwanda gusumira ko mu Burundi aguwe neza mu Rwanda gusumira mu Burundi ubwo yitwa umunyarwanda. End of story. Point. Ijyanyuma riyatenyo navuga ko la nature humaine en fait kenshi na kenshi abarundi abapoliticiens surtout n'aba idealiste tushaka ko abantu bose bagira ukunuku abantu bose twanse rimwe nibere riyaze aho ataye uruzogi de philosophie novuga ziri théorique mais en pratique abantu barikunda par exemple ça c'est inhérent à la nature humaine. Uje ukazana inkoho uti ngoma ndizo kurasa mu muri mwebwe benshi bavuga arasujya ipana jewe abantu ni nature imene sikosa c'est notre nature abantu novuga ko harimo ikintu ca survie survival donc agomba gusurviving ivyo rero bifata inzira nyinshi cyane kukumva ari ikintu kize kiri existentiel kimumenace ubuzima bwiwiwe ico gihe usanga bakora reaction zo gusurviving ivyo ushaka gusanga muri ama association umuntu ari kariba amafaranga kugira ngo ashobore kubaho canke akabeshi canke kiriya kugira ngo akoremo inyungu ziwiwe ibintu nk'ivyo. Donc ico nashaka kuvuga nuko ukuramo idealiste je nkuze kuvugana n'abantu benshi tuko turavugana bavuga ngo hajya ngo uyo vyagenda ukungu Imana yoduhabe kagenda kunuku no Imana ntabwo ibahango bigenda kunuku la réalité iri kuri terrain iyi mu faut être réaliste. Donc nashavuga ni réalité iri kuri terrain ni ugomba gukoreramwo ukayikora witahura hanyuma ukiberaho mu mutekano na cyane iyo wakize. Mbega wa mugabo yavuze ngo twakize ibinyamakini zo k'ibinyamasunzu twakize ibinyamasunzu okay anyway iyo wakize bijya bintu ilfo ko wihamara ukiberaho neza ibisigaye diaspora uyibamo utayibamo ça ne change rien in a grand scheme of things. Voilà, merci.